twumvise amategeko agenga igice cya kabiri cya kino kiganiro. Ego mitiziberi ngo twama tubigenza mu biganiro byacu hariho amategeko tugendera ko kugira ngo guhanahana amajambo kubaza ibibazo cyangwa gutera bigende neza mu mutekano. Ubwa mbere no kubahiriza umwanya no kuvuga hagati y'iminota 3 n'itanu uza gufata ijambo wese yibuke ko atorenza iminota 5. Ubwa kabiri tugarageze kumviriza kugira ngo ntidusubiramwo ibibazo byabajijwe gutyo abatari bake baza koronka kanya gushobora kubaza canke baterere. Ubwa gatatu ibibazo bidahuye n'ikiganiro cy'uno munsi mutwihanganire ntibiza kwishurwa. Ubwa kane abifuza gutera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi bashobore kuronka akanya ko kubaza. Ubwa nyuma muri ibi biganiro ntivyemewe gukoresha ibitusi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi canke itubaha ivyiyumviro vyabo. Nivyo nayo mategeko mwendeho gushimikira ko muri kino kiganiro Gilbert. Urakoze Alice, ngira two kwakira umugwi wa batatu ba mbere, ngira sinzi mu mwakire mwadugije ndabona mutama Petero Claver Mbonimpa, ngira sinzi nimba muri ko muranyumva. Petero Claver Mbonimpa mwiriwe, kaze no muri kino kiganiro. Murugura mikro kugira ngo mushobore kuvuga nimba muri ko muranyumva, ariko nimba atari hafi ngira kugira ducunguze umwanya umwete twoba turakira uwundi. Sinzi yuko kumbure ngira kurindira ko mutama Mbonimpa ashobora kugura akamikro kiwe akashikiriza ishiyumviro ciwe, twoba turakira Masabu Salvatore Karibushi niba ariko atwumuye kugurura mikro yiwe akabaza. Sinzi ko akabazo canke ari intererano. Masabo ni mwamu twumva mu kugura mikro yanyu. Ndabona na Masabo atariko aratwumva Gilbert. Sinzi ikibazo kiriho ngira ngo ca connection ya internet abatari bake bari baduze, ndabona basubiye kumanuka. Masabo aracari ku murongo, sinzi ko ariko aratwumva. Masabo ni mwamu twumva mwo kanda uburenganzira bwo kuja kwivuza ni benshi cyane. Ni gake hashobora guca amezi 3 hatariho mwibohero mu mpimba canke Igitega batavuze ko hari umunyororo yapfuye kubera ko bamwankiye kuja kwivuza. Ni gake usanga amezi 3 yaheze, umuntu aragwara akabimenyesha agasaba kuja kwivuza bakabimwankira. Uburenganzira bwo kwivuza ni uburenganzira bukomeye cyane. Umunyororo iyo apfunzwe, hari benshi murabona batanabitahura kumbura bariko baratwumviriza bona byumviraho. Umunyororo iyo apfunzwe ntibigabanya kuba umuntu. Uburenganzira bw'umuntu gufungura, kwivuza, ibindi byose aguma abirekuriwe nko kwa twese abantu. Ibyo bamwaka ni umwidegemvyo, baramwaka umwidegemvyo kugira ngo kumbure icyaha mukeka ko ntabandanye gukora cyane kugira hanigwe icyaha yamaze kwagira. Ariko ibisigaye byose afise uburenganzira bw'abantu. Kureka umuntu rero yagwaye ukamureka agapira mu munyororo nakamaramaza, nkuko wari wibajije ahantu hose byashitse, n'ibintu babaje. Kandi imiryango hamwe hamwe y'abacari igihugu cy'amategeko yari kwiye kwitwarira leta, ikitwarira nayo mabohero baba barimo, usanga yakoze ibintu nk'ivyo agafata minenerwe abagwayi gushikaho bapfa. Hanyuma ku kibazo Gilbert yarambajije iki cya mwana wa mama muri ibi byo kurekura abantu, ugasanga bamwe barekuwe noneho kurekurwa no kudahanwa byose bisa hamwe hamwe nuko biza gusa. Iyo ntwaro hariho abihana n'abidahana, hariho muri ko muranyumva itagenda uko tutabishaka.
kumbure birashobora gushika mu kaboni iwanje bicitse kuko ndiko ndabona telefone iwanje nyereka ko umengo Twitter yanje hariho akabazo yaba yarigize bicitse bigacika turiko turabumva yego ndaza guheza ngaruka inyuma niyo byaramuka bishitse rero nako ndavuga ni intwaro yubakiye cyane ku karenganyo kumbure ko ngira nkuko yarabivuze harabaye akabazo Pacifique ntuko turamwumva Alice ngira mu kurinda twuba turakira ibibazo tukavyandika kumbure ko niyagaruka dushobore kuza mwibutsa reka nimba mu bagiye barasaba hari witwa Emery nimba mutwumva mu kugura micro mukabaza nimba ari intererano naho mukatubwira nimba mutwumva Emery mwiriwe mugure micro hanyuma dusubire dusabe twinginze abariko baradukurikira utafise ikibazo agomba kubaza areke gufyonda kuri mikro gusaba ijambo kubera ko biraheza bikononera abandi ko baronka amajambo kandi tuba dukeneye kubakira kumbure ko ngira two kwakira uwitwa Mario nimba mutwumva mwo kugura mikro nawe nyine ndabona yamanutse Gilbert sinzi ikibazo kiriho abenshi barasaba mugabo bikaguma byanka ko babaza hariho wagumye aduga amanuka yitwa Zanzibar sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe Zanzibar muri ko muratwumva no kugura mikro yanyu mukabaza sinzi ko ari kibazo cyangwa intererano sinzi kibazo kiriho cha connection reka ndabona Pacifique yagarutse abandanye mu kurindira ko ngira ngo tubona ahari ko harava ikibazo c'abariko baraduga ego kumbure imbere ko Pacifique kurangiza inyishu ariko muratanga hanyuma twakire abanywanyi ku murongo nariko ndavuga ko ari intwaro y'akarenganyo haba ku bakora ivyaha bamwe badafatwa abo twita muri foko de tubiti ntakogwa ko bamba bariko baravugwa mu gihe ku rundi ruhande usanga abandi biketswe gusa no kuvyo batakoze baca bafatwa kandi bagahanwa bikomeye niko bumva bica bigenda niyo bamaze gufatwa hari bamwe bishobora koroha ingene bo borekugwa mu gihe hari abandi ubutegetsi buba bwanka bwerekana ko bwanka bo badashobora kurekugwa ni byiza ko intwaro yohindura iyo ngendo iramutse ifata ingingo abantu bagafatwa cyo kimwe ndabona umengo n'ubu kibazo cya Twitter kiriho ndabona niwanje bihakwa gusubira kuva munsi nzi ikibazo kiriho kumbure ngira si kibazo mufise ngira ni kubera ko hari ababuguruye mikro hari uyitwa Zanzibar tumusabe kwihangana ngira ntamenyereye cyane gukoresha uno muhora wa X ariko mu kurindira hari abari baje ku murongo sinzi uwitwa Cool nimba ari karatwumva ko muratwumva mwugure mikro atari hafi ngira two kwakira uwitwa Clovis nimba muri ko muratwumva Clovis mwiriwe iriwe neza ego nakabazo mufise cyane n'intererano ni intererano ni intererano abo basangiye ati bavuze ikibazo cyo kugwara ati harabitwa ba Christian Butoyi aravuga Christophe Sahabu muganga ariko ujya mu ntuzeni yamwishuye nabo mwishuye ibintu twese twarumwe bitagira umutwe n'amaguru icyo kibazo rero mbona cabaye twese cyadutangaje ntako ibintu byo birabagora cyane je mbona ko bigoye ibintu no kurinda no gusenga gusa nta kindi twokora
urakoze cyane Clovis, reka twakire uwundi munywanyi ari ku murongo ngira nimba munyumva Zanzibar ngira umwoko kugura mikro mukabaza ikibazo sinzi ko ngira ngo Zanzibar ariko atwumva Gilbert reka tura Chris Ndikumana sinzi ko ariko atwumva niba ariko atwumva yo kugura mikro yiwe ndagize mwiri Chris Ndikumana kumva inyuma yanyu ariko haravugira ibintu byinshi ngira ngo mwogerageza mukigigwayo ego Chris Ndikumana muri kama twumva ndabumva ego ahantu muri hari muziki mwinshi sinzi ngira nejoye gato nduge kwijambo ndagize mwiri kuri mwese amusa n'umutumire Pacifique ama nashaka ndabashimira kuri kino kiganiro mwatunganije Imana irakucyubahira ama akabazo kanje kavuga ati niko hari ubunyoni yarekuwe benshi baravuga ngo yarekuwe kubera igitoro cyari cyabuze mu gihugu none ngo Chris Ndikumana ntuko turabumva sinzi ko mwoduzijwe gatoya nari mvuze ego ati hariho ikibazo nashaka kubaza gisirikira ahantu henshi za Facebook TikTok n'ahandi bavuga ikibazo kijanye na General Bunyanyikire kubagiwe benshi bavuga ko yarekuwe ko gishora igitoro cyari cyasanzwe kibuze mu gihugu cy'u Burundi gishobora guca kiboneka kubera ko ngo cyari cyafashwe kubera cyarugara kubera ko General Bunyoni yari yarafashwe neza byavugariye ko ngo cyoshaka guca gisubira kuboneka nashaka nimba yakoba Pacifique yashaka gutanga umuco cyangwa buri wundi muntu yoba afise umuco kuri ico kintu ko yashobora gutanga umuco yango batahure bamenye ico impamvu nyamukuru umwubaho yoba yariko amakindi naco abandi bantu bari bafunzwe abafunzwe za 91 batarigera babuze imbere y'ubutungane ko ashaka kuburana jemwe nakomeye ni nk'akarengane kuko Pacifique yarabivuze ni nk'akarengane kuko twese turangana imbere y'amategeko nta mutoya nta namukuru imbere y'amategeko rero ndabona ko n'abo bandi bantu ku ntambwe leta yariteye kuko yashobora gutera n'imbere y'abandi bantu bato bagatunganirizwa murakoze namwe kumbure ngira nimba uwitwa Ryantare sinzi ko yitwa Ryantare Alice ego Jiberi ndamura Ryantare ginyana sinzi ko ariko aratwumva nimba Ryantare nimba mutwumva mwo kugura mikro mukabaza ego jewe ndabumva cyane sinzi ko nawe munyumva turabumva jewe rero si kibazo mfise ahubwo ni intererano cyane kubijanye n'irekurwa rya Bunyoni jewe burya Pacifique niwe akunda kubivuga ati mu ntwari itagira amategeko yajyogora duhure ibintu byose bikora kuba ari we wese rero kuba Bunyoni yarekuwe ndabibemeze neza yuko ataruhara rw'umukuru w'igihugu rurimwo ugiye kubiraba neza umukuru w'igihugu yararemewe cyane n'abandi bagenero bavuga bati nta mpamvu yuko Bunyoni ashobora gufungwa kandi urazi ko byagiye aravugwa kenshi cyane kugeza n'uno mwanya n'umusore ukore ko na Bunyoni yarekuwe si gitangaza afise abakorege bari inyuma yiwe bamushigikiye ubundi bwobwo Evariste Ndayishimiye baragwe ntego ushobora kurekura Bunyoni kandi ugiye kuraba CNDD-FDD ntatonde ko ifise ivyikora byose nakajagari example notanga ravyeruka kugira muri ntuze mu bumwe bwa Afrika hamwe ibihugu bice byagurukira directeur imwe bija kumusama ibine ko rakora no muzobona n'ibishasha
birenga ibyo twatwiteze n'ubwenge bwacu dufise abara y'ibyo maze kubona bakora bitari ku rutonde rero ibyo byose no vuga twebagara ko areka ngo tumene ku mutwe ngo barekuye Bunyoni nayo ntibazomurekura ariko ntazorekura abantu bari ku rutonde niho twahagaze mu kiganiro urakoze cyane Ryantare reka tugaruke ku mutumire Pacifique Nazwe hari batatu tumaze kuronka ku murongo hari uwitwa Clovis yabajije ikibazo kijanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa ngira sinzi ko mwumvise abajijwe kwirekugwa rya Bunyoni n'igituma abandi bagwaye uturoro two mwadutanze Dr Sahabu na Christian Butoyi umumenyesha bakuru yakibajije yitwa Renine sinzi ko inyishu yahawe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa muba mwarayumvise nicyo yabajije cyo muyivuga ko uwundi abajije n'uwitwa Ndikumana sinzi ko mwumvise ako kabazo nako ngo ni kubinugwanugwa kubijanye byigezwe kuvugana hano mu kiganiro inyungu zijanye n'igitoro abadandaza b'igitoro kumbure ko bibaza yuko mu byo bavyaratumye ho bariyo n'ingorane z'igitoro ko Bunyoni yo bafise abandi bazinanya ashobora gufasha gutyo ikibazo cy'umuzi w'igitoro mu Burundi kigatorera inyishu hari n'ubu yitwa Ryantare ngira muwe mwamwumvise mugira icyo muvuze ko hanyuma twakire abandi bakurikira dusabe abariko baradukurikira utagomba kuvuga ntasabe ijambo kubera ko biratuza birahungabanya ikiganiro Pacifique ijambo ni rwanyu Kiatuza ariko ndabona asubiye kumanuka mu kurindira ngira kumbe kwakira Federico ego Federico sinzi ko munyumva ariko ndabona Pacifique yagarutse sinzi ko Pacifique ashobora kwishura ego nagarutse ngira ikibazo nabona cyo mu buhinga cyariho ngira kiraheze ndibaza ko bidasubira sinzi ko mugenda muragibutsa utubazo ko byagumye biza biracikagurika ugasanga reka ndabibutse akabazo ko mbere yitwa Clovis yabajije ku bijyanye n'inyishu yatanzwe n'umuvugizi wa Sentare Ntahinyuzwa Agnes yari yishura ku kibazo cy'umumenyesha makuru Renine yabajije ibijyanye n'irekugwa rya Bunyoni agaruka kuri Dr Sahabu agaruka kandi no kuri Christian Butoyi abazi gituma nimba kurekugwa kubera ko bagwaye ariyo mpamvu y'ukuri yatumye barekura Bunyoni kubera ko abandi bagwaye batarekuwe sinzi ko inyishu yatanzwe na Agnes angiricenge nimba mwo mwarayumvise icyo muyivugako birashoboka yuko no ntayibuka neza yose ariko hari ivyo nibuka uko numvise yishura ngo mwarabonye ko hariho benshi bamaze iminsi barekugwa muri no minsi ngo kandi hariho n'abandi bagiye kubandanya barekugwa ngo nukuri ni muhumure yishura inyishu zimeze gutyo sinzi ko hari ikintu yoba yaratomoye neza ku bagwayi ariko inyishu numvise avuga ibintu bimeze nko guhumuriza ngo ni muhumure ngo nubahumuriza ngo turiko turabikora ko ngo benshi bazorekugwa ngo hariho n'abandi barekuwe mutazi ngo mu mabohero ngo ku mpimba ngo Gitega ngo Ibubanza agenda avuga gutyo warumva ko adashaka kwinjira nyene n'ubwoko bw'inyishu umutegetsi yishura ariko arahunga si ubwoko bw'inyishu umuntu yishura afise inyishu ku kibazo kiba kibagijwe niko jewe namwumvise mbere iyo nyishu yiwe sinayo niko muri no misi hariho abantu bagiye bararekugwa kandi turanabishima ariko ukuntu we yabivuga ngo ni mu ntumbero yo kugabanya abanyororo siko bimeze amakuru dufise muri uno mwanya turonka mu mabohero nuko abanyororo bagowe muri uyu mwanya nko mu mpimba baravuga bati urugero turiko muri no misi ntabwo twari bwigire tubona ati abantu bahagarikwa muri iyi misi abantu binjira mu mpimba uko bangana ntitwari bwigire tubibona ahantu hose haruzuye ntitugira isaganirizo
abantu baranashika ukabona ko babura naho banabashira n'aba bitwa ko ari abanyacubahiro baba bafashwe ntibaronka bya vyumba vy'icubahiro bahora bashiramwo ti hose ahantu hose haruzuye tena kamaramazi. Ikindi bariko baranavuga nuko n'ibifungurwa vyabuze, baravuga ko bamaze igihe amaprizo atari make atafu bafise. Rero inyishu yabangira icenge, uyu ubumvirije uko bimeze ku rubuga n'ibyo ariko aravuga usanga bidahuye, ntabwo ingendo yo kugabanya abanyororo iriho, ahubwo amabohero abandanya yuzura gose. Ego, akabazo ka kabiri sinzi ko nako mwakumvise kari akuwitwa Ndikumana, we yavuze ati amakuru amaze iminsi asoma ku mbuga ngurukana bumenyi za Facebook n'ahandi yuko hari abiteze ko inyuma y'irekurwa rya Bunyoni igitoro kigiye gusubira kuboneka mu Burundi atakibazo kiyabaye. Sinzi ko hari icyo mwobwira, icyo muvuze kucyo yabajije nawe. Kenshi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi no kuzitondera, abantu benshi barapfa kwakira ibintu byose baronse. Namagira nti kugira urubuga ngurukana bumenyi ruguha amakuru hari ibintu utegerezwa gufatirako. Icambere, mbega ni kinyamakuru nyene gisanzwe kironka amakuru canke n'abantu ababita ba influencer, ikintu cyose kije ashobora kuvuga icyo acimvira ko kikapfa kuza gutyo, hanyuma abantu bagakurikira, gatwenza, akarongera mu kirundi bavuga ngo ama-views, abantu bikurikira ari benshi. Vy'ukuri kiba ari kinyamakuru kizwi gisanzwe gitanga amakuru, ni radio izwi, ni kinyamakuru kizwi, ni umuntu azwi mu mabanga akora canke n'umuntu apfa kwiyandikira aryosha ibintu gusa. Ico rero kirakunda guhenda abantu ngo biriko biravugwa ku mbuga hehe. Byiza iyo biri byo uvuga uti kinyamakuru kanaka, bene ico gihe iba ari inkuru ishobora gutangura kwiyumvikwa ko ari inkuru ifise agaciro. Uvuga uti kinyamakuru iwacu cyanditse gutya, uti kinyamakuru muri RPA bavuze gutya, aho umuntu atangura kwibaza ko bifise agaciro. Nayo ubundi inkuru zo ku mbuga ngurukana bumenyi abantu bakwiye kuzitondera cyane, ko igitoro coba kizoca kiboneka kubera ko Bunyoni yarekuwe. Twabicishije mu byo twavuze ko mu byatumye afungwa, mu byo byatumye arekurwa, hariho iyo lobby, iyo pression iri kwiva kuri abo nk'abo muri Tanzania barimo abazana igitoro. Hariho n'ibindi bakora, bari bafise ico bapfana na Bunyoni, bafata ko Bunyoni ari wahagararira inyungu zabo, bagira bati nimba mukeneye ko dusubira gufasha ni mubanze muturekurire umuntu wacu. Imbere yuko Geruvendera ko buca ava mu bushikiranganje bwa mbere, muri bako ariho ikindi kiganiro twakoze ngaha, twavuga impari zari zabaye mu bategetsi, aho ndira ko buca yagira ati none bino bintu vyananiranye ntimworeka Interpetrol ikagaruka. We yaravuga, nimba yavuga ko bokongera ko amafaranga, nimba yari ijana, nimba yari 5 ku giciro c'igitoro, iryo shiramwe rikaza rigakora rikazana igitoro. Abo ku ruhande rwa Ndayishimiye ico gihe wabana mwagirije bati byo ni ibyawe, turumva ko nawe wagize idiri n'abo bantu, ayo mafaranga nayo ushaka kuzohora ujya. Ico gihe murumva ko ico kibazo ca Interpetrol iramutse igaruka yo yoshobora kuzana igitoro kiriho mu butegetsi. Izo mpari zigamaze igihe bamwe bagira bati kubera iki muza kwihambira ku batabishoboye kandi hariho ababishoboye muzi bari gushobora kubandanya babikora. Birashoboka rero ko iri kugwa rya Bunyoni ryoshobora gutuma ibiganiro ngira na Interpetrol canke n'abandi byo ukunda kurusha uko byari bimeze. Mugabo sinoshobora kwemeza ngo kubera yarekuwe ugitorogiye kuboneka, ayo makuru ntayo mfise. Uwa gatatu yitwa Ryantare, kumbure ko ngira akabazo ngira ntiyakurikiranye ikibazo neza, ngira mwari mwabivuze akabazo yabaza ngo ntawomeneka umutwe ngo Bunyoni yarekuwe, kumbure mwari mwabisiguye bihagije, ngira muryungane rimwe mwo musubiriramwo uko mwebwe mubifata, hanyuma twakira abakurikira. Uko je nari nabivuze ubwa mbere bwo navuze ko Bunyoni atapfungiwe ibibazo bitwerekeye. Navuze ko yapfungiwe injyane, mashari, urwanko ruri hagati yabe na Ndayishimiye. Ico nakivuze rero, yabi byo yamupfungiye aba kumurekura si ibintu bitwerekeye. Nta muntu yovuga ngo mbabajwe nuko Bunyoni yarekuwe kandi atadosiye yiwacu yarapfungiwe. Yaba twagira tuti umuntu eheraba twarasizeho amadosiye, urubanza rwarabaye, uyu muntu yarakiriwe igihano ku vyaha yadukoreye, none mumurekuye gutyo, aho nta nkeka ko twari kuvuza induru kuri ivyo. Nayo ibindi birimwe akarenganyo kenshi. Navuze ko urubanza rwiwe wabona ko atafatiro,
nta vyemezo wasanga biriko biraboneka rwa rubanza ruboneka ko rwaciwe imbere yuko nafatwa ibihano azocibwa byari bizwi imbere yuko banarusoma imbere yuko naburana ntigwaboneka nk'urubanza rwari rumeze nk'izindi zose za politike mu Burundi harimo n'izo wenyene nawe yari yarashize ku bandi kumbura umuntu yo kwibutsa nk'akantu gatoyi Bunyoni yavuze mu rubanza rwiwe igihe bariko bamwagiriza ama message ya telefone yandikiranye na ba Desire Uwamahoro murazi ko yaburanye avuga ati ivyo bintu by'amatelefone mutubwira murazi ko tubizi ingene mwiperereza bikogwa umuntu akisanga muri telefone yiwe hariho ubutumwa atigeze yandika maze akagirizwa hakoreshejwe ibintu nawe atazi iyo vyavuye rero ni muza kudushira ko ibyo muzi ko natwe tuzi neza ingene byakozwe kumbure twakoze nkico nafata ko ari ikintu ubutungane bwari gukorerako hakaja baha amatohoza ubwo nyene bakabaza bati nimutwereka abantu mwakoze ko bino bintu ubutungane bw'abati bwabundi hari abantu ushobora kuba twarapfunze tubarenganije kubera ko mwabarimentanirije iyo abacyari igihugu cy'ubutungane icyo ni ikintu cyaca gitegerezwa gukurikira kuko hari abantu by'ukuri bapfungiwe politike ku karenganyo n'irementanya bagirizwa ibintu batigeze bakora kandi ababikoze nabo bavyivugiye bati twebwe turazi gukora ama message mu telefone tukabeshera abantu ego turabandanye twakira abari ku murongo arisingira ko kwakira abandi batatu abo maze kuduza mu bakira Alice ngira ngo imbere y'ukwakira aba babiri bari ku murongo bamaze kuduga hariho benshi bariko barandika bavuga ko batariko baratwumva ngira ngo twobabwira ko boshobora gusohoka bagasubira bakinjira sinzi ingorane yabaye ya connection mugabo batari bake ntibariko baratwumva abandi bavuyemo batazi igituma bogerageza bagasubira bakinjira gutyo bakabandanya bakurikirana ikiganiro maze kuduga hariho babiri hariho Frederic Bimenyi sinzi ko ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe cyangwa atanga intererano yiwe Frederic Bimenyi mwamuriko muratwumva ngira ngo ntariko aratwumva reka twakire Ngoga Ernest sinzi ko nawe yaba ariko aratwumva yo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe murakoze cyane ego turabumva nitwa Ngoga ndi umunyarwanda mba mu Rwanda ariko navukiye Tanzania bituma nkurikirana politike yaho cyane n'u Burundi mugerageze muduze ijwi Ngoga muri kuvuga gahoro kugira ngo dushobore kubumva neza narivuze ko ngo nitwa Ngoga Ernest mba mu Rwanda navukiye Tanzania Burundi ntabwo nahabaye cyane ababyeyi banjye nibo bahabaye nashaka kubaza irekurwa rya Bunyoni nkunda kumva ko harimo influence ya Tanzania noneho nasubira inyuma nkasanga CNDD-FDD yitwara nk'umwana wa Tanzania cyangwa se nk'umwana wa CCM subiye inyuma negeze kubona Neva ajya kwirahira rya Magufuli icyo gihe yagiye rwose ameze nk'umwana ugiye ku mubyeyi uburyo yari ameze n'uburyo yifashe wabonaga rwose aca bugufi nk'umwana ucira imbere uca bugufi sinzi ko mwumva ikinyarwanda turagitahura mukomeze yego so nkibaza iyo influence ya Tanzania kwifungurwa rya Bunyoni imeze gute ihagaze gute ndumva nifuza kubimenya cyane kuko mbona ko umengo Neva atinya cyane Tanzania cyangwa se politike ya Tanzania murakoze cyane Ngoga kumbure Pacifique arigora asubira gisigure kuko mu ntango za kino kiganiro ico kibazo cyari tishiwe mu kurindira ari sinzi ko twobanza tukakira Adronis akabishurira rimwe Adronis mwiriwe sinzi ko witwa Adronis ariko aratwumva ndabona yuguruye mikro yiwe ariko twebwe ntumwumva sinzi ko batwumva ariko nimba kumbura atari karatwumva ngira twobanza tugaha ijambo Teddy mazina nimba ari karatwumva Teddy
ego no kumwihanganira gato nyene hakiduga ndabona biriko ngira Pacifique mwoba muri Shurangoga mu kurindira yuko abandi ariko Teddy ndabona yashitse Teddy nakabato mufise canke ni intererano nagomba mbaze Pacifique gatoyi umuntu aravye usubiye inyuma ku mateka tuzi ya CNDD-FDD hari abantu bita les 5 bérets rouges harimo General Adolphe hakabamwo General Sirasi hakabamwo Neva hakabamwo Bunyoni justement hakabamwo na tuze na wa wundi yabaye mukuru wa parlement akamwirukana yahunganye na Raja uze sinibuka izina yone riragaruka bari batanu jeje nabibwiye n'abadede n'abasirikare b'abadede so habaye elimination en fait babanza bakura igihe cya Rajabu d'ailleurs bakura ujya wari president wa parlement wa wundi yari yagumye mu kibira wenyine kuko abandi barahuza abandi bagwanye mwari mu kibira le nom va revenir icyo nagomba kubaza Pacifique en fait urabona habaye eliminatoire babanje bakura ujya muri parlement igihe bagomba gukorera Rajabu araprotesta bamugira aje muri Tanzania baramukura basirasi barabadeklasa na General Neva ari president no munsi nawe babanje kumudeklasa ari ministre de l'intérieur bamushira ku ruhande hasigara Adolphe arapfa ari ngo si Manase ubwo bakuvuga si Manase ni Manase ariko ndavuga bazi Manase ko wowe bamwelimiye pratiquement sinza hageze d'ailleurs amakuru mashasha mfise narondeye hari Manase hakaba Sirasi hakaba Adolphe hakaba Bunyoni ubu hari hasigaye Neva wenyine pratiquement ko ba Sirasi ari kuri bande touche Manase baramwirukanye sinzi ko yagarutse d'ailleurs Adolphe yarapfuye Bunyoni yari mu gasho alors c'est quoi la mécanique qui est en train de se passer je ngomba gukomprena kugira ngo umuntu ashobore kugira lecture information yonyene no baha kugira tuyoshingura umugabo twechange information muri mu ntambara yo muri Congo ya RDC igihe Kabila père a recruté CNDD FDD bari za Pweto za Pepa hariya hepfo uja muri Katanga abarekrita hamwe na FDL abo bantu benshi muri bo umuntu yari Burundi wenyene yari Manase so mekaniki iri kirabu nigiye akandi kabazo ka kabiri Pacifique no kubaza ni est-ce que influence ya volonté ya Tanzania yukugumana influence ku Burundi ikabibohoje Bunyoni ni byabari byo nabyo nzi parce que j'ai pas vérifié ntabwo nkunda kuvuga ibintu ntazi yo bari yihe ukuye ibyo by'igitoro n'ibindi le fait yuko j'ai assisté personnellement le fait yuko Tanzania yakubiswe igoma ikamanika itapogera bakayikura igaca mu Rwanda kugira itahi wabo so hari icyo bizi ko hari icyo tubwira kugira ngo abantu bashobore kugira information tomoye murakoze cyane Teddy mazina ngira arisemo nkundiye kugira ngo Pacifique atibagira yo kwishura ngoga na Teddy kuko ibibazo babajije bisa n'ibisa ego mumaze mwishire Pacifique ngoga yagize ati CNDD ukuntu tubona yigenza nko kumenga n'umwana wa CCM umugambwe utwara muri Tanzania natanze akarorero k'igihe Perezida Evariste Ndayishimiye aje kugendera Tanzania we yagize ati nigihe Magufuli ariko ararahira oya yabyitira Perezida Magufuli ikicu kuvuga ko yifata nk'umwana si kubivuga gusa yaranabivuze we nyine yarabivuze mu ijambo ryiwe yavuze ngo yakoresheje Igiswahili
aravuga ko afata Magufuli nka se, avuga ko Tanzania ari umuvyeyi w'u Burundi. Ibyo abarundi benshi byababaje, nta gihugu kibi cyane k'ikindi. Ubundi abakuru b'ibihugu dufata ko babangana. Mu myaka ya kera nk'abakuru b'ibihugu twari dufise, nta mukuru w'igihugu ari kubahuka kwemera kwitwa umwana w'uwundi mukuru w'igihugu. Hariho umwe mu bakuru b'ibihugu batwaye Burundi, ntihenze, Perezida Bagaza yigeze kubipfa na Perezida Mobutu, ari uko gusa mwise petit frère. we yamwise petit frère. Ibyo byarahatswe gukwega ibara. Ubundi we yagiye kwivugira ngo rida naco umuntu ntiyoruka kukigarukako. Muri urwo rubanza havuzwe ibihugu bibiri. Bunyoni bariko baravuga ibyo yavuganye n'abantu bamwe bamwe, amakuru amwe y'ibyo yavuzwe ko hari ibyo yemeye. Umva hari ibyo yahakanye, avuga ati ibyo nama message mwikoreye mwebwe nyene mwiperereza, ariko hari ibindi we nyene mu rubanza wasanga yavuze ati ivyo ndazi ko mwabihawe, ntaho yaragirije u Rwanda. Ico gihe mu rubanza yaravuze ko azi ko ayara makuru u Rwanda rwabafashije kuronka ngo ruciye mu matelefone yiwe. Ngaha igituma kubera ikingarukanye u Rwanda nko kuri ico kibazo, mushobora kwibaza igituma ndaruzanyemo, nuko ubumvirije ko byavuzwe muri ico gihe u Rwanda rusaruka ariko rwatabaye Perezida Ndayishimiye, ko hari amakuru ashobora kuba yararonse ko ubutegetsi bwiwe bwari bugeze habi, kubera ko ari u Rwanda rumufashije kuyaronka. Kumba ari navyo byanatumye igihe Bunyoni cagihakuwe, mbibe cyazugururwa n'ibindi n'ibindi. Ariko ikibabaje ni inyifato ya Ndayishimiye nko ku gihugu cy'u Rwanda muri kino gihe, ingene iyo ntwaro ituka u Rwanda, kandi wumva ari intwaro ishobora kuba yarakijijwe n'u Rwanda mu gihe runaka. Mu kiganiro giherutse, naho umenga ntenja kure gato y'ivyo turiko, umuvugizi wa leta niwe babajije ikibazo kijanye n'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda. Ndumva avuga ngo imbibe zizugururwa ari uko ngo batanze, ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi. Umuntu yari kuca mubaza ati mbega cagihe muyugurura muri 2022 u Rwanda rwari rwatanze abo bantu? Ni kubera iki ico gihe mwabonye ko bikwiye kugururwa kubera Bunyoni akuwe, ubu bikaba ari kibazo muzana ngo nibabahaye ngo bashatse gutembagaza ubutegetsi? Nama nongeye ko nakandi ntimbega ko abo bantu musaba u Rwanda bari mu isi yose ubu, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari mu Budagi, bari muri Canada, bari n'ahandi henshi, ariko mukagomba ngo u Rwanda nico kibazo kubera ko kitabahaye abo bantu, ko imitahe mwabashize ko mu isi yose atahanu na hamwe yubahwa, kuko bafata ko atashingira ifise, ko abo bantu bahawe ubuhungiro bwa politike mu bihugu bitandukanye, ko bafata ko bahamwa na leta yanyu. Ni kubera iki uwo bayahungiye mu Rwanda ari we yoba ari kibazo, atofatwa nk'impunzi nk'abandi, kandi ahandi hose mwemera ko turi impunzi, mwemera ko ari impunzi bisanzwe? Ni kubera iki ico coba ari kibazo? Ni citwazo. Ariko aho nari ndahaje kubera ko turiko tuvuga bene ibi by'ibihugu usanga byinjira muri dossier ya Bunyoni. Ku cya Tanzania naco nyene nakivuze ko igihugu cya Tanzania cyavuzwe mu rubanza, bamwagiriza ko yagiye kurondera ubufasha bwa Tanzania. Hanyuma ku byo Teddy mazina ambagije navyo biri ku rugero runini cyane, nza gusanga byasaba ko mba nabanje kubikora ko amatohoza kugira ashobore kubyishura neza. Agira ati hariho ibihangange bitanu biboneka byatanguye mu rugamba rwa CNDD-FDD, biboneka ko buke buke bagenda bakuramwo umwe inyuma y'uwundi, uwundi inyuma y'uwundi. Urumva uravye nka runo rutonde aduhaye, ubona uwusigaye ari Evariste Ndayishimiye akomeye muri uyu mwanya, abandi bose bagiye baravamwo. Kumbure ubundi aca avugwa n'inkuru nziza, ubundi aca akomeye muri urwo rutonde, naho we atari muri abo batanguye nyene b'abagwanyi. Umuntu yoshobora avuga kandi na Hussein Rajabu nyene, naho atari umugwanyi. Abo bantu nyene ba mbere bakomeye bubakiye CNDD-FDD, ariko ubona ingene batera bahera, hagatera haza abashasha. Hariho twaganiriye vuba cyane muri bo, nabwiye nti buriya hariho ico mutariko murabona mutazi.
uyu munsi muraryoherwa iyi ntwaro iri kwihama twebwe igice cy'iwanyu burya kigiye kugururwa kurusha uko mubyibaza abakuru b'ibihugu bamwe bamwe bameze nk'uko Rwanda yishimiye uko bameze barafise umwanya wa mbere agerageza agerageza kwemegwa akagerageza ko abo bazwi bakomeye batanguye baba bari kumwe bakamufasha gutwara ubwa mbere bakamwemera ndayishimiye yabigize mu myaka nk'ibiri ya mbere igenwa rya Bunyoni murazi ingene bamwe no mu CNDD-FDD bari bagiyamirije bavuga bati ibyo bintu ubikoze bigenze gute hariho abashikiranganje yagumijeho hariho abantu mu biro by'umukuru w'igihugu yari yagumijeho bari bazwi ko arabo kwa nkuru nziza ariko kwari ukubasinziriza ubwo batera komera inyuma y'imyaka ibiri yaratanguye kugenda kuramwo umwe inyuma y'ubundi muri iyo ntwaro hariho abo ku rugero runini n'ubu bakihari ba Prime niyo ngabo ba Reveriano Ndikuriyo n'abandi ariko bujya mu kiringo higira kabiri niya kironka uyu mwanya murumva ko ariko arakora ibishoboka byose abifuka umenga muri uno mwanya wa nyuma giraje mu matora ya 2027 asubiye kubakenera ariko mu kiringo cya kabiri niho benshi bazotangara ingene azokubaka intwaro yiwe atahigihuriye nabo bantu bazananye niwo umwanya azokora igikorwa nyaco cyo kwikura ko abo bose tumenyereye kubona burya ni mu kiringo cya kabiri bazoza gutahura akarenganyo benshi twakorewe benshi bazogatahura kariko karabaza ko mu myaka indwi izokikurikira niyaronka ikiringo kigiye kuza amakuru mfise ni uko muri ayo masezerano atera kogwa harimo ko batera bamwemerera ko azitoza akaba ari wagira ico kiringo cya kabiri nawe abanje kwemerera mu byo yemeye harimo kijya cuko Ndikuriyo atwara umugambwe umva harajemwe ikicike kwa cya Bunyoni kumbure turashobora kubona mu mezi aza n'ibindi bitera umengo bigiye gukomeza abasendefte baje hamwe ivyo byose bazobisambura mu kiringo ciwe cya kabiri niho abasendefte bazotahura ndayishimiye ukuri n'uyu munsi kumbure batari bwabone hanyuma iyi influence ya Tanzania inyungu ifise kuri CNDD-FDD ngira ko nosanga sinovuga ngo namakuru mfise nosanga nanje ngiye gukoresha gusa analyse no kwiyumvira kumbure ico umuntu yohava agikora mu nyuma yaragiteguye neza kurusha no munsi no habasanga ndiko niyumvira mvuga nkaba nihenda mu byo ndiko ndavuga. Murakoze cyane Pacifique ngira ari sinzi ko hari abandi dufise ku murongo two kwakira kugira ngo mu minota 8 igiye kuza tuje mu gice cya gatatu. Hariho umunywanyi ari ku murongo Habimana Jean Bosco sinzi ko ariko aratwumva. Habimana Jean Bosco mwamuriko muratwumva? Uri kunyumva? Turabumva ni kibazo cyangwa ni intererano turabumva neza. Okay, murakoze cyane kuniza kano kanya. Nagomba nshimire mebwe abamesha makuru mwagize kano kigo kuduha kino kiganiro cy'uno munsi ku mugoroba. Kashimira n'umutumire Pacifique Ninahazwa. N'umuntu yitanze cyane gose mu bihe twapinimo no mu Burundi reka na nyuma yaho. Muga twagiye kubona mu nyuma arengiyo mu Bunyoni apfunguwe. Tubona mutahanye muri ambulance. Ese ni ikihe cyatumye ashobora gutaha muri ambulance kandi tuzi ko ambulance kenshi umuntu agiyemo aba agiye kwa muganga ese leta yarifise impungenge yuko ashobora gupfira mu nzira bakaza kuvuga yuko yatwaye kwa muganga ikibazo cyane ese cyaje murakoze cyane ngira hari undi yitwa Isekeza ngira nawe mwakirarisi Ego Isekeza sinzi ko muriko muratwumva mwuvugurura micro yanyu sinzi ko ari kibazo cyane intererano nimwa muriko muratwumva mwugurure micro Niwe neza mwiriwe ariko hari urwamo rwinshi inyuma yanyu ngira ngo mwokwigiwe gatoya Ego hanyuma ndabashimiye cyane ko bamuhaye umwanya Mfite ikibazo kuri Pacifique cyo nshaka zo kunyishura Yego mubaze murakoze cyane
ukuvuga ikibazo ari kumubaza ku biganiro duha kandi biratunezera cyane haba kuri Facebook haba kuri ndondeza haba ku ma space aba ariko araba nk'uko nyene ariko no munsi ngira mwumvise yuko turiko turavuga ku kibazo cirekugwa ivy'agateganyo bya General Arengiyome Bunyoni nibaza ko ari cyo mubazako neza cyane ndakibaza ariko mfite utubazo tubiri kimwe ndakibaza Pacifico bwiwe okay nakuvuga simpaye n'intumbero ariko byose birakenewe cyambere ikibazo cyambere ndamubaza ku byiza ariko arakora yoba ariko aradufasha gutegura undi muntu azomufasha urugamba ko mbona ugwaruka ariko rakora no munsi tutabona ko mengo twaba dufise izindi ntwari zo zisubira Pacifique ntazo imyaka iri imbere izaza cyo cyambere cya kabiri Arengiyome Bunyoni yapfunzwe yagirizwa novuga ko baba bapfuye umufuko na perezida Ndayishimiye none no munsi ibyaha by'ukuri tuzi kuri Bunyoni ntigeze byagirizwa kandi ntigeze bibazwa none muri kazoza yitikije muri kazoza kari imbere ibyaha bagenda bafukiranira bya CNDD-FDD bigenda bafukirana bapfa amakosa mu mifuko y'ibyo bapfa mu mifuko y'amafaranga by'amatungo basanga bafite canke ibibanza baba bari hayitegeza CNDD-FDD mu kazoza kari imbere kuba ariko bahana amakosa atahari ubona urukiza wacu naho byohindagurika kuko turiko turagira twereza urwacu nka twebwe turi mu buhungiro akazoza kacu kazoba akahe ko bapfa umufuko uvuye bakabafungura bakagira ibyo twebwe inyungu zacu nka twe turi mu buhungiro ni yahe canke bizohinduka bigenze gute murakoze cyane mugira umugisha murakoze namwe mugira umugisha isekiza ngira ko kurikiza n'abandi babiri mbere ko tugaruka ku mutumire hari uwitwa Ruhinga sinzi ko ariko nawo mubona ari ego hariho Ruhinga rero Democrate na 11 nibo basigaye ngira ngo bokurikirana Ruhinga niwe yatangwe gusaba ijambo Ruhinga gwamaza sinzi ko muri ko muratwumva mu kugura kamiko kanyu mukabaza ikibazo cyane ndiko ndabumva murakoze kandi baramukije mwaramutse bon ndafite akabazo gatoya bon sindi kibazo nyani gusaba ico umutumire yiyumvira kubyo ngira mvuge ku ruhande rumwe biravugwa yuko Bunyoni yoba yarekuwe by'agateganyo ku gitugu ca Tanzania tukaba tuzi ko muri Tanzania twumva ko bivugwa ko Kikwete afise ijambo rikomeye mu butegetsi bwa Tanzania hanyuma rero ku rundi ruhande bisa n'ibyabereye rimwe uwo Kikwete yaciye aba nommé représentant de l'Union africaine muri Corridor Afrique hanyuma ibyo bikaba bibaye Ndayishimiye yari atwara Union africaine rero nagize ikibazo nkumva bagize gacha nibaza ngavuga nti nashaka kumva ico umutumire avuga kuri ivyo bintu bingera byo babihura murakoze cyane 11 sinzi ko atwumva sinzi ko mu nyumva turabumvira na kwijana sinzi ko arakabaza canke ntererano je nagira mbaze mfatiye ku byo Pacifique yavuze yuko General Arengiyome Bunyoni ashobora kuba yarekuwe ku gitutu c'igihugu ca Tanzania nagira mbaze nimba atari banga yoshobora kutubarira ati abashize igitutu kuri perezida w'u Burundi ni naka na naka amazina abarundi bakamenya abo bantu bashira igitutu kuri perezida hanyuma bigatuma ubutungane bw'ubucamanza bw'u Burundi bufata ingingo canke iriya murakoze cyane ngira ngo abasigaye twubakirira rimwe Gilbert ndabona Democrate Ndondeza na Francis Democrate mwamwe ko batwumva mwo kugura micro mukashikiriza icyumviro cyanyu murakoze kunkiza kanya sinzi ko muri ko muranyumva
turabumva ijana ku ijana. murakoze nagomba ntangura nshimire Pacifique Ninahazwe ku bikorwa bidasanzwe novuga ko akora kandi akabikora mu gutabariza abantu ataravye abo baramwimbiye icobo kubera ubu bunyoni avugwa iyo bari mu bamwimbiye icobo ariko novuga ko ari vyiza ko ubunyoni yashoboye kurekurwa akabona ivyo yari yipfurije abandi akamenya n'ivyo Pacifique Ninahazwe yagera amufasha mu kumutabariza no kubandanya muvugira mu bijanye n'amategeko. Pacifique Imana iguhezagira. Akabazo rifise ni kamwe kukijanye nuko unyoni yarekuwe akaba yasubijwe bikabivugwa yuko asubira kuba yasubijwe n'ivyiwe vyose ivuga ko yaranyazwe vyose yabisubijwe hanyuma kandi agashobora no kugira inguvu nk'izo yahorana atarapfungwa ku kirigo ca kabiri candayishimiye kuri amatora azoba muri 2027 muraba mufise amakuru yuko ndayishimiye izomwora kino kiringo ashobora kugitwara canke hazoba irindi nyurane ridasanzwe hagati ya bunyoni na ndayishimiye canke nandi kuriyo kusanga abantu ari batatu mengo ariko baranyinyurana mbega hoho hari ico abarundi boshobora kuvyungukiramwo hamwe ndayishimiye adatwaye ikiringo ca gatatu canke hamwe gitwaye ikiringo ca kabiri canke hamwe gitwaye canke igaronka uwundi muntu ko tubona menga SNDD-FDD babubakiye ku bavise systeme imwe bubatse yo gukingira ivyabo atari yo guteza imbere igihugu. Akabazo kanje nako murakoze. Murakoze cyane Demokrate Ndondeza mwo kugura akamiko kanyu mukabaza ikibazo cyanyu. Ego murakoze cyane Alice ndabaramukije Alice na Gilbert ndabaramukije na cyane gose Pacifique Ninahazwe ndabashimira kuri kino kiganiro. Kuri icambere novuga no gusabira imbabazi pe twagiye tubona abantu benshi baduga bubahaye mico byanko bavuga hari ukuntu X imaze iminsi ikora nabi na jewe ikiganiro kiguma ciyugara n'ubu sinarinze ari ivyo nagenda homba kubera ko biguma vyiyugara bigaruka ariko ntaco je ndashima na cane ko n'umutumire Pacifique Ninahazwe yashoboye kugaruka akabandanya ariko arishire n'ibibazo. Je rero nakunze cyane Pacifique Ninahazwe avuga ati n'ubundi bunyoni ivyo bamufungiye si ibyo twe twabona ko yateza kwagirizwa n'upfungene bamufunguye tubona ko naho nyene ni kimwe ariko ikibabaje nuko kigaragazwa kandi bikaboneka yuko dufise ubutungane budutandukanye dufise ubutungane buturaba ubugambwe buturaba amazuru buturaba intara buturaba mu mufuko uko rero umuntu ugasanga ntatunganirizwa co kimwe n'uyundi ico kintu ndakigushimiye cane gose Pacifique kucerekana kandi nongera ndanashimangira nibutse yuko ubundi imfungwa z'i Burundi bambara impuzu za vere z'urwatsi rutoto duhora tubabona abafungwa benshi batari bake ariko hagira umuntu atubarira ati je narigeze mbona arangiye mu bunyoni yambaye impuzu za vere ivyo bintu tubitahure gute ni gute arangiye mu bunyoni yofungwa akarinda afungurwa nta muntu n'umwe yashoboye kumufotora yambaye impuzu za vere aba mu gasho aba agiye kuburana aba ikindi rero novuga nkoranza nkavuga muri bino biganiro nkavuga ni vyiza abarundi ko tuza tubona ivyo Fokode idushikiriza ivyo Pacifique adushikiriza nukuri je ndabibashimiye bivuye ku mutima ariko nibiduhe ishaka ryo kubihindura ntitugume tubiraba nk'abaspectateur ngo tuvuge yuyu duduwe uyu yarenganijwe mbega turafise uko dushobora kubihindura duhaguruke tubihindure hari abahagurutse je ndabashigikiye n'umutima wanje abatabazi nituze tubashigikire bagire isho babihindura canke ubundi azi ngene bishobora guhinduka atari biciye mu batabazi nawe nyene tubarire
ariko je nico novuga hanyuma ndabashimiye mwese n'ukuri bivuye ku kigoro mugira misi yose Pacifique ukatwegeraniriza no makuru ukadukoranya ukatwigisha ukabitubarira n'ukuri Imana ibiguheza genda kubona nk'intore ndakwita n'intare nawe urakoze cyane. Murakoze cyane Pamela. Reka tugaruke ku mutumire ngira ababakiri benshi. Uwanyuma asigaye Francis Ngaruko niwe wenyene asigaye mu twadugije ngira ngo kumbura ambabarire ngira ndamwibagiwe reka tumuhe ijambo. Francis nimba mutwumva mwugurure micro. Ndabuba neza murakoze kumva ijambo na jewe. Nagira ndabashimire kuri intumbero mwashizeho yo ijambo abarundi cyane cyane ku ma evenement nkayo naho no yita evenement na hari non evenement cyane cyane rero ndi gikorwa la société civile en l'occurrence nga Focode ikorera igihugu igakorera abarundi. Rero nagira nterere Focode ndabe yuko kuko ndavye iri kugwa rya arengi yo Bunyoni mwarikoze cyane cyane mu ntumbero y'amategeko, donc une analyse juridique yuko bikwije amategeko biciye mu ntumbero y'ukuri. Jewe nashaka turabe naho mwabishizemo l'aspect mwabuze Tanzania, mwabuze hirya no hino, mwabuze n'ibihanganga. Aho rero arengi yo mu Bunyoni fait partie des ressources stratégiques z'iyo organisation. Iyindi ntumbero nuko no munsi tubona ko muri izo rezo na société civile irimo, si péjoratif, si ibintu negatif. Turabona akazi Focode ikora itabara abantu, turabona no munsi abantu bitwa uyaraba ibintu vya ekonomi yitwa ngo iki uyu ari Burundi Kame Marinda akabahanga aro Faustin de Komana. Turabona Rufyiri n'abantu bavuga no munsi rikijana bakavuga bakafatira mu gahanga ubutegetsi kandi ntibabakome. None uno munsi ndimubona yuko la société civile fait partie aujourd'hui ya rezo y'ubwo butegetsi. Hari ico bafasha n'ivyo mugabo jewe nshaka gukangurira yuko turavye ngo twewe mu migambwe turabe nk'umugambwe w'abadesikane prona ndimwo twe baradukuye mu bantu bashobora guterera amajambo, si twe twenyene na Frodebu n'iyindi migambwe. Uno munsi le jeu politique iri mu minwe ya CNDD niyo iriko n'abayigirako pression. Rero twashaka gusaba personnellement que le débat nayo nyene muze murayungika kugira ngo les partenaires politiques tugire ico duterera, kuko ico nemerera la société civile kandi ndagishigikiye nuko idakoresha violence. Uravye n'ingene Pacifique avuga ari umuntu w'umushinga ntahe, nta violence verbale afise. N'uyo Faustin nyene nta violence verbale afise, avugisha ukuri. Turese koresha violence kandi nta violence ikenewe. Intumbero ya Rwagaso yagwaniye independence atarinze gufata ibigwanisho, natwe tuzokwengenga buke mugabo rero nashaka no munsi Pacifique mu milite hose kugira ngo la pouvoir constitutionnel igaruke. Iyo nayo ica mu bantu batavuga rumwe muri politique nabo. Ego niyo ntererano nashaka gutanga. Nkaba ndabashimiye cyane rero tugira amahoro niko twe turamutse. Murakoze cyane. Reka twaki mu mwanya wa nyuma muri kino kiganiro ari simwihangane. Renode Butari mukoreshe iminota 2. Ego, merci Gilbert ku mwanya mumpaye. Merci
Fokode n'abajournaliste bose n'abariko barumviriza abantu bumviriza nibo batera intege hanyuma igikorwa kibandanye imbere yo kugira ico nshikirije nagomba d'abord komera nk'ubugize agareaction kuri aya majambo yaje kuvugwa umuntu yaje kuvuga nibaza yuko swat abigize nkana canke ngira yashatse kutwibutsa mugabo hariho concept twita siyo twita hariho concept abadede bazanye bita nyakuri hariho imigambwe nyakuri hariho iprona nyakuri hariho frodebu nyakuri hariho societe civile nyakuri ikora nkaho isa nk'uko umenga ni societe civile ikoresha les mêmes codes zo gukritika polepole ariko ikaba ari nyakuri muri sense yuko bari chini ya ulinzi bakorera dede mu mpisho kugira baronke ikintu coba gisa nk'uko byitwa démocrature c'est-à-dire une dictature déguisée en démocratie donc nibaza ko abizi ngira yarashatse kwibutsa abantu yuko abari mu Burundi kujya bavuga bigasa nk'ivyijana ryoba ari yuko babaye nyakurize iryo jambo ararize bon rero je nari ibibazo bibiri hari uwufise amakuru ya Bunyoni none ko ari yaravuze yuko prison atari ahantu ugenda gucyoya ugasohoka nka kujya bugurura ibombo amazi irobina amazi agaseseka hari ufise amakuru ko nzi mufise amakuru menshi yo mwibanga by'umwe mudashobora gupartage amasource ubu Bunyoni avyibaza ku yiki we yumva we yasohotse nk'ibombo buguruye canke ibombo ryari ryagoranye hama kubijanye n'ukuntu abona leta yigeze kuba arimwo ari premier ministre wayo iyo ntwaro y'agahotozo muri no misi en tout cas gushika ubu we yafashije gucreya depuis plus de 20 ans bashiraho intwaro y'agahotoro yo gukubita mu Burundi nyene bakamuhasha sawa sawa Bunyoni ubu avyibaza gute yumva umenga ni vyiza kuzobandanya bafunga abantu yarahinduye imvugo canke yagarutse yikubita vraiment yikubita kugikiriza avuga ati ubu ndagarutse hari ufise amakuru ya Bunyoni discours nshasha avuga eski yoba yari hanuye muri prison mu byo yahora avuga n'ubwibone bwinshi yoba yaraciye bugufi cyangwa ubwibone bwarabandanyije ico nico kibazo canje murakoze cyane Reno de Butari reka tugaruke kumutumire Pacifique nahazwe ibibazo vyabaye byinshi murakoresha ibisa mu vyishurire hamwe urutonde mushobora gukoresha uko mu rugomba turazi ko mwagiye murandika akanya nigwanyo Jean Bosco yagize ati ni giki cyatumye Bunyoni ataha muri ambulance ikagize neza kuko iyo detail ahubwo benshi ntibanayifise ntibabizi ko igihe ataha yatashe muri Ruseha baniha ariko cyumvikana kuba yaragwaye Bunyoni kugwara ko yaragwaye hanyuma yatashe ava mu bitaro ntabwo yasohotse ibohero ahubwo